Ndabaramukije bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza kururanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije mbaye ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi aho tugomba dusangire amajambo dusanga mu gitabo ca mbere ca Samweli igice c'indwi dusome umurongo w'icenda n'uw'umunani ariko umuntu yipfuje gutahura aya majambo yose neza na neza ingene yagenze n'ivyo ari byo yosoma ahereye ku murongo wa kabiri wa kino gice c'indwi nyene hanyuma akageza ku murongo wa 17 wa kino gice c'indwi nyene niho yokumva kumbure kino kigabana canke se kino gice ino chapitre yose ivyo ivuga ivyo ari byo uretse ko n'ubundi imbere ahubwo umuntu agomvye kuvyumva rwose iyo vyahereye kuvya n'amajambo tugomba dusome yohera mu gice ca kane ku murongo wa mbere. Umurongo w'icenda rero uvuga ngo indanzi y'amajambo ivuga ngo Abisirayeli bihanye Uhoraho abakiza Abafilisitiya. Umurongo w'icenda nuko Samweli yabira umwagazi w'intama uconka awushikanira Uhoraho kw'ikimazi co kwoswa kidasonoye, maze Samweli atakambira Uhoraho kubw'Abisirayeli, Uhoraho aramwumvira. Samweli akiri kwarosa ico kimazi, Abafilisitiya begereza Abisirayeli ngo bashireko barwane, ariko Uhoraho kuri nyamusi nyene aturikira hejuru y'Abafilisitiya guturagara guhambaye, abaca umuhongo. Abisirayeli niko kubanesha. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi n'amajambo nagomba yuko novuga ngo duhagarara hanini kuri kuno gutabagwa kw'Abisirayeli batabawe n'Imana, uburyo Imana yabatabayemwo na cane cane ntashimikiye kurika ariko nshimikiye ku vyabaye ari navyo vyatumye Imana itabara abantu bayo. Imana yacu nidutabare kubera iki mba numva no bivuga gutya kuko noshimikira kuvuga ngo Imana yarabatabaye nawe igiye kugutabara. Imana yaraturagaye hejuru y'abansi b'Abisirayeli, none nawe uyu munsi igiye guturagara ku hejuru y'ibikurwanya byose. Numva no bambaye nka babandi bajaniranya byose bafatafatanya byose ngo yale nkaho umengo mu by'ukuri nta madetaye akenewe imbere yuko ico kintu kiba, kuko burya nta kabura impamvu, ikintu cose kiba habaye impamvu. Imana yacu nidutabare. Ni koko rero ngahayi tubonye ngo ariko Uhoraho kuri nyamusi nyene aturikira hejuru y'Abafilisitiya guturagara guhambaye, abaca umuhongo. Abisirayeli niko kubanesha. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, aya majambo tubonye atwereka ukuntu Imana ibasha gukankamira ibibazo biduhangayikishije, ibibazo bitubujije amahoro, imitwaro twaburiye inyishu. Aya majambo atwereka ukuntu Imana ibasha kubikankamira ikabicecekesha, ni ukuvuga ivyari biduhangayikishije, ivyari bitubujije amahoro, ivyari bitumye twumva umengo turabuze iyo tuja niyo tuva, Imana ikabikuraho hanyuma tukabasha kubinesha, ikaduha ubushobozi bwo kubinesha kuko iba yabiciye intege, kuko iba yabimazemo inkomezi, kuko Imana iba yabimaze amanyama. Imana yacu nidutabara. Ariko mugabo rero jewe nagomba ngo munyemerere turabire hamwe. Hari ibintu bine ngaha sinza kuvyinjiramwo cane, ariko mugabo burya umuntu adondaguye ngo kimwe kabiri gatatu kane umuntu arumva ati icambere burya cariki, ica kabiri cariki, ica gatatu cariki, ica kane cariki. Hanyuma rero ibi bintu bine duce tugereka ko amajambo avuga ngo
ibi bintu nibyo vyateguye aho Imana ikorera, nibyo vyahaye impigi Imana ibasha gukora. Ibi bintu nibyo vyatumye Imana ironka imvo yumvikana yo gutabara bano Bisirayeli inyuma y'imyaka irenga 20 bari babayeho batabona gutabarwa n'Imana. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ibinda bivuga kubera yuko jewe na wewe turiko dusangira aya majambo yo mu kiganiro igitondo gishasha. Turafise ibyo twifuza ko Imana idutabaramwo, turafise ibyo twifuza ko Imana itugirira neza, turafise imitwaro kumbure tumaze imyaka kanaka dusengera, ariko mugabo tukaryoherwa n'umuntu yotubwira ngo Imana iraje ibigenze neza, Imana iragiye kumwenyura hanyuma vyeyuke, hanyuma tukaba twonarindira imyaka 5 imyaka 10 ugasanga mbere ahubwo novuga ngo amaso aheze mu nzira. Imana yacu nidutabara. Ariko mugabo burya biraryoshe hako umuntu umumenyereza kumuha ifi akama y'igatazi ingene irobwa n'ingene umuntu ashobora kwirondera akayironkera, hanyuma ahubwo ukamwereka rero ingene yorondera nawe nyene kugira ngo igihe cyose azoba yikeneye amenye ngo ifi bayirondera gutya, bayirondera hanaka na hanaka, bigenda gutya ibyo kuroba. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu tuno musi rero mwana majambo dusomye ku murongo wa 2 turabona ikintu ca mbere catumye Imana ironka aho ifatira mu gutabara bano bantu, kuko ngo bano bantu hari muri vya bihe wasanga baracumuye ku Mana, hanyuma Imana nayo igacibura ingene ibana nabo kubera yuko Imana itaba ahantu hari ibyaha. Imana ntibana n'ibyaha. Ugomba kw'Imana iba muri wewe, ugomba kw'Imana ikorana nawe, bisaba ko wigiza kure ibyaha. Imana yanka ibyaha. Nimba ugomba kw'Imana turagara hejuru y'ibikugwanya, nimba ugomba kw'Imana ica inzira aho wabona tanzira zihari, nawe we hari ico usabwa. Birasaba ko wigiza kure ivyo buzimana gukora, ivyo navyo ni ibyaha. Imana yacu nidutabara. Murongo wa 2 uvuga ngo rero ngo kuva ku munsi iyo sandugu yashikiye Ikiriyati Yeyarimu hashira igihe kirekire nk'imyaka 20. Ab'inzu y'Abisirayeli bose barondera Uhoraho batuntuye. Imana yacu nidutabara. Kino gihe mu Bisirayeli naho tutabivuze kandi ntibikunda ko umuntu abivugira rimwe byose, Abisirayeli bari bafise ico bita ngo ni isandugu y'isezerano. Iyo sandugu y'isezerano novuga ngo niyo yaba irimo presence y'Imana, harimwo ya nkoni ya Aroni yashamika kwa amashurwe, harimwo bya bisate bibiri byari byanditse ko mabwirizwa 10, harimwo n'ibisigarire novuga ngo bya manu ya manu bagaburirwa mu bugaragwa, ibintu nyene nk'ivyo. Iyo sandugu rero ahantu hose iri byasigura ngo Imana nihiri. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo aba Bafilisitiya kino gihe barateye Abisirayeli barabanesha, hanyuma baca baratwara ya sandugu y'Uhoraho, kuko bari bazi yuko Abisirayeli bakingigwa bakagwanirwa n'Imana bizananye kuri ya sandugu. Bari bazi ngo batwaye isandugu bazoba bahanya Abisirayeli kugira ngo Abisirayeli ntibazosubire kunesha. Imana yacu nidutabare. Rero tusimvye vyinshi vyerekeye iyo sandugu n'ingene yahavuye isubijwe ikagaruka mu Bisirayeli. Abisirayeli ngo bafata igihe cyo kurondera Imana ngo batuntuye, kuko Imana itari kibagirira neza, Imana itari kibatabara. Bariko barakandamizwa n'Abafilisitiya, bari bugarijwe n'agasuzuguro n'agakengegwe k'abansi babo aribo Bafilisitiya.
barabatera bakabarwanya bakabatsinda bakabanyaga ibyo bafise byose. Imana yacu nidutabare ngo ariko mugabo ngo bafata igihe cyo kurondera Imana batuntuye. Aba bantu umuntu yo kwiyumvira ingene barondeye Imana, ingene basenze n'umutima ubabaye. Ngaha Bibiliya yavuze neza ngo barondeye Imana batuntuye cyane mu mitima yabo, binginga Imana ngo Imana ibagirire neza, Imana ibatabare, Imana ibabere inyishu, Imana isubire igendane nabo, Imana isubire igwanane nabo, ibagwanire, ibaneshereze, ibakureko ababakandamiza, ababacinyiza, abansi babo aribo Bafilisitiya. Imana yacu nidutabare ngo hahera nk'imyaka 20 kuva igihe isanduku y'Imana yagarukiye mu bantu bayo, ariko abantu bayo batariko barabona Imana, batabona kugira neza kw'Imana. Sinzi igihe nawe umaze kumbure utabona ibimenyetso n'ibitangaza, utabona ugushitswa ko amasezerano wari warasezeraniwe n'Imana, kumbura ukaba ubayeho wugarijwe imbere n'inyuma, utagira icepfo canke icaruguru, utagira uwo guseruka ko. Sinzi ibihe nawe umaze ko bishobora kuba bingana n'imyaka bano Bisirayeli bari bamaze. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo barondera Imana batuntuye mu mitima yabo, bababaye, barondera Imana ngo Imana ibagirire neza. Imana yacu nidutabare. Murumva yuko atari TikTok, atari byabo ningo ndagize iki ngo ubwo nyene gitakiza. Bafashe igihe kandi umva cabatwaye imyaka myinshi. Iyumvira imyaka 20 ngo barondera Imana batuntuye, ariko Imana itarabatabara. Ubwa kabiri dusomye ku murongo wa 4 naho tuhasanga iyindi mpamvu iri mu bintu byabashikanye aha hantu. Imana hageze igihe irakora ngo ituragara hejuru y'abansi babo aribo Bafilisitiya. Ku murongo wa 4 yavuga ngo nuko Abisirayeli baca bakuraho za Bayali na Ashitaroti, basaba Uhoraho wenyene. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno munsi, aha naho tubona yuko muri kwa kurondera Imana, Imana ibagirire neza, ibakure ko abansi babo. Ababisirayeli basabwe n'uvugishwa n'Imana Samweli gukuraho ibigirwamana byose byari muri bo. Kubera iki? Imana yari yarababwiye ngo nduhora Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa mumaze y'imyaka n'imyaka, ntimukagire izindi mana mumbangikanya, jewe ni jewe Mana yanyu jenyene. Imana yacu nidutabare. Imana rero ntivyakunda kwironka imenera ngo itabare abantu bayo, naho bari kwirondera batuntuye, naho bari kurira, naho bari kwikebagura amaraso akava ngo berekane ko bibabaje kubwo kurondera Imana, mu gihe hari hibyo batarakura muri bo, hagati muri bo, kandi Imana bazi ko itavyemera. Ariko ngo kino gihe baravuga ngo reka dukure rero ibigirwamana, reka ibi bintu dusenga izindi mana z'inyamahanga tuzikureho. Mu yandi majambo, reka dukureho ibindi byose twokwizera tukishiramo kumengo vyotugwanira, kuko iyi myaka yose ntibyatugwaniye. Reka tubikureho, dusubize icubahiro Imana, kandi Imana tuyisubize icubahiro cayo, tuyisubize ikibanza cayo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma ikintu ca gatatu kindi kiri mu bintu bine ndiko ndavuga bakoze maze baronka gutabagwa, maze Imana irabatabara. Ico kintu kiri ku murongo wa 6 kivuga ngo bakoze amapfungo, bariyiriza, barisonzesha, bihana, batura ibyaha byabo. Ku murongo wa 6 bavuga ngo nuko bakoranira imisipa, bavoma amazi, bayavyagiza imbere y'Uhoraho,
uwo munsi barisonzesha, amen amen amen, barisonzesha mu kurondera Imana. Hanyuma ngo baravuga bati twaracumuye kuhoraho, Imana yacu nihimbazwe. Aba bantu ngo bahisemwo kwisonzesha, basenga amasengesho yo kwisonzesha, barira batura ibyaha byabo bacumuye. Umuntu wese icaha yakoze acaturana umutima utunuye kandi ubabaye, urondera Imana, kandi umutima wamaze gufata ingingo yo kwigiza kure yawo ibidahimbara Imana. Imana yacu nidutabare. Turabira hamwe ikintu ca kane rero duhave dusozera. Ikintu ca kane tugisanga ku murongo w'9 muri ya majambo twasoma, twabonye ngo nuko Samweli yabira umwagazi w'intama uconka, awushikanira Uhoraho kw'ikimazi co kwoswa kidasonoye. Imana yacu nidutabare. Aba bantu b'Abisirayeli, ikindi kintu muri bino bintu bine byabatabaye, byatumye Imana rero ihaguruka ikavuga ngo ubu rero ngomba nkore, ngomba nturagare hejuru y'abansi b'ubwoko bwanje, hanyuma mbatabare. Kandi turaza kubibona mu kurangiza uku gutabarwa kw'abantu b'Isirayeli kwabaye gutabarwa speciale, kubera yuko ngo abansi babo bashingiwe akarimbi, ntibasubira kukarengana ngo kumara igihe kirekire cyane. Imana yacu nudutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha rero ngaco niko ndavuga ngo iki ngo aba Bisirayeli batanze ikimazi. Umuherezi umuvugishwa n'Imana Samweli yatanze ikimazi co kwoswa, co gusaba imbabazi, c'impongano. Amaraso araseseka mu gishingo cabo. Byavugwa ngo aba nibo bari bakwiye gupfa, ariko kuko dufise isezerano ry'uko ikimazi c'amaraso gisemboriza umwagazi w'intama ari we Yesu Kristo azoza gucungura abari mw'isi, iki kimazi gikerewe amaraso agaseseka mu gishingo cabo, babasha kozwa ivyaha. Imana yacu nihimbazwe. Batanze ikimazi, hanyuma rero ikimazi kibona gusubira kuba connecta ku Mana, kibona gusubira kubahuza n'Imana. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo dusomye aya majambo twasomye, dusanga ngo ikimazi kikiriko kiratangwa, babansi b'Abafilisitiya bari baramaze kwijajara no kwimenyera, ngo baca baragaruka barakorana bati hinga rero tubatere tubaneshe. Ko bakoraniye hamwe, tubahonyore, tubayigize, tubakure, tubarandure. Kuko n'ubundi ko bakoraniye hamwe bari mu manama yo gusubira kwirevolta, bagomba gusubira kutugarariza. Aba Bafilisitiya ngo baca baza nk'uko bimenyereye. Imana yacu nidutabare. Ariko rero ngo kuri uwo munsi nyene twabonye ngo ariko Uhoraho kuri nyamunsi nyene rero babansi babo baje ngo bagire nk'uko bamenyereye, batazi ko vyahindutse. Ntibari bazi yuko icatumye barwanya ubwoko bw'Imana bakabushobora ari kubera yuko ubwoko bw'Imana bwari bwaracumuye. Hanyuma kandi ntibari bazi ko uyu mwanya bagarutse kubatera atari ku ibintu bimeze, ibintu vyari vyahindutse. Kubera igihe cose umuntu aronderanya Imana umutima utuntuye, aba ari mu nzira nziza yo guhindura ibintu, aba ari mu nzira nziza yo gutuma Imana ihindura amateka yiwe. Imana yacu nidutabare. Kandi igihe cose umuntu akuyeho ivyaha
vyamutandukanya n'Imana, agakuraho ivyitwa ibigirwamana mu bugingo bwiwe, uyu muntu aba ari mu nzira nziza yo gutuma Imana ironka ingene ikora. Imana yacu nidutabare. Kandi iyo umuntu ahisemo agafata amasengesho, akatura, agasenga ababaye, arira yisonzesheje, yibabaje, ababaje umubiri wiwe, uyu muntu aba ariko aratera yegereza gushika ahantu Imana ayiha impigi, ayiha impamvu yumvikana yo gukora, yo gutabara, yo guturagarira hejuru y'ibiriko biramugwanya. Imana yacu nidutabara. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, twabonye navuga ngo ariko Uhoraho kuri nyamusi nyene aturikira hejuru y'Abafilisitiya. Imana yacu nidutabare. Guturagara guhambaye abaca umuhongo Abisirayeli niko kubanesha. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, hamwe nawe wofata ingingo ugaca muri ino nzira, ntaco bitwaye kuba umaze igihe kinini ubona umenga ubuzima ntibiko burakunda, nta presence y'Imana uri kurabona, nta gutabarwa n'Imana uri kurabona. Ariko hamwe wo kwemera ugaca muri ino nzira, ukarondera Imana umutima utuntuye, ukitandukanya n'ivyaha byakwigije kure y'Imana. Muri iyo minsi twaraboneye hamwe ijambo ry'Imana. Imana yabwiye Abisirayeli itumye umuvugishwa n'Imana ngo agende babwire yuko ivyaha vyabo ari byo vyatumye Imana iba kure y'abantu bayo, ahubwo atari ukuboko kw'Imana kwananiwe gukora, kandi ko atari amatwi yayo yapfuye ngo ananirwe no kumva, ariko ivyaha vyabo ari byo vyabashize kure y'Imana. Nawe rero mwofata ingingo ukitandukanya n'ivyaha, ugasenga Imana rero, ukarondera Imana. Muri ivyo yavuze ngo rondera Imana ubudasiba. Imana yacu nidutabare. Kandi nayo yavuze ngo undondera wese arambona. Ahubwo igihambaye no kumenya ingene ukwiye kurondera Imana. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, hanyuma rero ugatanga ikimazi. Kandi none ikimazi gisumba ibindi vyose caratanzwe ni Yesu Kristo, yapfuye akazuka, apfuye mu gishingo cacu, aducunguye. Imana yacu nidutabare. Vyoca bituma rero ugera aha hantu twabonye ngo Imana ku munsi nyene rero ngo abansi b'ubwoko bwayo bari bagarutse ngo basubire bakora ivyo bamenyereye, barijajaye. Imana yaciye ihaguruka ngwicira batabara mu buryo budasanzwe, iraturagara hejuru y'abansi babo, baca bacika ivutu, bacika intege, bacika inkokora. Uguturagara kw'Imana kubamara inkomezi. Abisirayeli bari bamaze imyaka irenga 20 bacunaguzwa, bacurwa bufuni na buhoro, baca barivyukiranya, baca baranesha abansi babo b'Abafilisitiya. Imana yacu nidutabare. Reka rero munyemerere dusozere nsomya no majambo mwumve ko no gutabagwa ingene ahantu kwabagejeje. Ku murongo wa 12 kugeza ku 14 dusome havuga ngo maze Samweli yabira ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, agita Ebenezeri, ati kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Imana yacu nidutabare. Iryo jambo ricakira ribiki. Uko niko Abafilisitiya batsinzwe, ntibasubira kurenga urubibi rw'Abisirayeli. Ibi bintu muvyumve. Mbere mu gihe ca Samweli cose ukuboko k'Uhoraho kwama gushikamiye Abafilisitiya, ukuvuga kurwanya Abafilisitiya abansi b'Abisirayeli. Kandi ibisagara vy'Abisirayeli n'ahantu muhumve vyari vyaranyazwe n'Abafilisitiya barabisubizwa uhereye i Ekuroni ugashitsa i Gati. Mbere Abisirayeli bakura igihugu cabo mu bubasha bw'Abafilisitiya. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro
igitondo gishasha cyacu tuno munsi. Nano majambo mukunzi wa kino kiganiro tugomba tugarukirize ngaha dusenga Imana. Mbega nawe uri mu bantu bipfuza ko Imana ituragara hejuru y'ibikugwanya? Birashoboka yuko wugarijwe imbere n'inyuma, kandi nta muntu atipfuza gutabarwa n'Imana. Nande ndafise ivyo nipfuza ko Imana intabaramo, haba no muri bino bintu nyene vya media mubona. Ibintu vya media bikenera ibikoresho, bikenera imitahe, bikenera ahantu hatandukanye namwe mubona ndiko ndafatira. Iyo yose ni imitwaro, ariko turagomba ko Imana turagara hejuru y'ubukene dufise. Turagomba ko Imana ishira kwiherezo kubiturwanya. Turagomba ko Imana ishinga karimbi ivyahora biturwanya ntibisubire kukarengana. Turagomba ko Imana iseruka mu buryo budasanzwe. Nitwaba tugomba ko Imana ibikora, Imana iriteguye kubikora, ariko natwe twitegure kandi duhaguruke dushire mu ngiro ibi bintu bine, kuko aribyo bicira Imana inzira, Imana ikaronka ingene ikora. Imana kugira ngo ironke ingene ikora mu buzima bwacu, Imana kugira ngo ironke ingene ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu kubaho kwacu, ntituja ngo twibwire yuko igiye guturagara, ntituja ngo twibwire yuko bigiye kwizana, ntituja ngo twiyumvire ngo bigiye gukoroka nka mano. Oyayi, ahubwo turabica ijambo ry'Imana ridusaba kugira ngo Imana ibikore. Hariho igisabwa nacu ni ukwigiza kure ibintu vyose bituma Imana iba kure yacu. Nano majambo rero bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu tuno munsi. None mbega wisuzumye usanga wovuga ngo Mana, jewe naho utaturagaye hejuru y'ibingwanya, jewe nta ngorane nari mfitaniye nawe. Umva woshinga urubanza imbere y'Imana, ukemeza neza yuko ataco mupfa n'Imana, atakigutandukanya n'Imana, ukemeza neza yuko atakibazo ufitaniye n'Imana, ukemeza neza yuko ibintu bimeze neza. Hamwe wosanga ibintu bitameze neza, ca muri zino nzira nyene, babazwa n'ivyaha wakoze, tuntura mu mutima, hanyuma urondera Imana utuntuye mu mutima, hanyuma fatera intambwe, fata ingingo, witandukanye n'ivyaha nkuko Abisirayeli babikoze, bakitandukanya n'ibigirwamana. Hanyuma barasenga amasengesho yo kwisonzesha, baribabaza, bababaza imibiri yabo, biyima ibinezereza imibiri yabo kubwo kurondera ko Imana ibagirira neza. Hanyuma ngo batura ivyaha, baravyatura ko bacumuye imbere y'Imana, kuko umuntu wese yaturisha akanwa kiwe ubugingo bwiwe burarokoka, burakizwa. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ujemwo ukorera Imana, utange navuga ngo ikimazi cishime kw'Imana igiye kugira neza, igiye gutabara. Hanyuma rero nivyagaruka canke bisubiriye, Imana ico gihe urugamba ruzoba rugwayo. Imana izoheza ituragare, uguturagara guhambaye hejuru y'ibikugwanya. Kandi birashoboka, iyumvira aba bantu umunezero bagize inyuma y'imyaka irenga 20, babonye ukuntu Imana ibatabaye uguturagara guhambaye hejuru y'abansi babo. Kandi ngo hagacahera igihe kirekire abansi babo badasubiye kuvyura gatwe, mbere ngo n'ivyo bari baranyazwe vyose barabikomorerwa. Imana yacu nidutabara. Yumvire rero ivyo wanyazwe, ivyo watakaje, ivyo wahomvye mu rudandazo, muri business, imisi wasubiye inyuma mu gakiza, novuga ngo n'ingabire zikanyagwa, yumvire vyose bigarutse, umunezero wogira. Ariko mugabo ca muri ino nzira niho vyose bizokuna. N'abahigwe abantu babikora gutya ijambo ry'Imana ritubwiye, ariko n'abahombe abatabikora uko kuntu ijambo ry'Imana ritubwiye. Dusenga Imana mwene data. Imana igomba yukuba umuhirwe, ntigomba kuba umuhombe. Nimba wipfuza kuba umuhirwe rero, kora uko kuntu ijambo ry'Imana ritubwiye, bizogenda neza. Intambara ziguhagaze imbere zikugwanya
ntizisumba abafilisitiya bacinyije bacuze bufuni na buhoro igihugu cose imyaka irenga 20 ikayabanamba. Wewe uri umuntu umwe birabangutse cyane gusumba ivy'Imana yakoze muri ico gihe igihugu cose cugarijwe. None rero ca muri ino nzira bizogenda neza. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise. Icompa rero umuntu wese ayumvise agaheza akayirabisha ko, maze uwemeye kukubwira ngo Mana naragucumuye ko, narahemutse, naramenje, naracumuye muri ibi nibi, umuntu asanze yaragiye kure yawe, arico catumye amasezerano mwe mufitaniye yaranyazwe nka ya sanduku y'isezerano yari yaranyazwe n'abafilisitiya. Uyu muntu avuze ngo Mana mbabarira, Mana nguza kwimbabazi. Uyu muntu yaturishije akanwa kiwe n'umutima utunuye kandi ubabaye, amaramaje gusubira kuza mu migenderanire myiza hagati yiwe n'Imana. No mugwize kwimbabazi, umushikane ku kwemerwa nawe, wakira ikimazi ciwe, maze uturagara guhambaye hejuru y'ibimugwanya byose. Urakoze ibyo ugomba rero byose bishishikare kuba. Turizeye ko umuntu wese ahisemo gusubira kugwana intambara yo kwezwa no gutunganira Imana, ugiye kumugirira neza, ugiye kumutabara. Mu izina ryawe gera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye, amen.